Ndabaye ikaze mu kiganiro cy'amasengesho mushizora mwene so Habimana Jibril. Uno musi manashe mutima wanje marivuga ngo kugiranira urukundo. Nk'abakristo Imana iduhamagarira kugiranira urukundo. Nimba witwa kuri umukristo ukaba udakunda mwene so, ukaba udakunda umubanyi, ukaba udakunda umugenzi wawe, vy'ukuri nturi kuragaragaza urukundo rw'Imana, kandi vy'ukuri nturi umwana w'Imana. Kuko ijambo ry'Imana ari ahantu henshi ridusunikira gukundana, kuko gukundana kino mu vyama vya mpwemu yera. Umuntu kigaragaza vy'ukuri kufise mpwemu y'Imana harimwo urukundo. Reka dusome muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 16 birivuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko gwatuma itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko azahabwa ubugingo budashira. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi yaratanze. Imana yaragukunze uri kurankurikira ku buryo utigeze yemera kupfira mu vyaha, ku buryo utigeze yemera kupfa rubi, ariko yatanze umwana wayo w'ikinege kugira wewe ni wamwizera bize bigutume nawe ushobora gukunda abandi. Hajya umuntu ntashobora gukunda ataho yabibonye. Urukundo ni inyifato yo mu mutima, kandi iyo nyifato yo mu mutima biragoye cyane kwikora ataho wayibonye. Nimba warize Kristo n'akuza mu ngobyi wawe, imbuto y'urukundo iri muri wewe. Utegerezwa gukunda abagukikuje, utegerezwa gukunda abansi bawe, utegerezwa gukunda abantu bose. Dusomye muri Yohana wa mbere igice cya 4 gora ku murongo w'indwi, Bibiliya iratubwira abo nkunda dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Bibiliya iratubwira yuko ngo dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese akundana yavyawe n'Imana kandi azi Imana. Bibiliya iratubwira yuko dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Bibiliya iratubwira ko umuntu wese akundana uwo muntu aba yavyawe n'Imana. Nimba uri kurankurikira no munsi ukaba hari umuntu ufise wanka, ukwiye kwihana hamukimenyereza kumukunda, kuko nimba witwa ko wavyawe n'Imana utegeza ko ufise iyo mbuto yo gukundana. Ntukundana kubera ko hari abakugiriye nabi, ariko ukundana kuko ari ivyo, ari ukuntu waremwe. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko umwami wacu Yesu Kristo ari ku musaraba asengera abamugiriye nabi, asengera abanyavyaha, avuga ngo nubababarire kuko batazi ivyo ariko barakora. N'igihe ariko arapfa yagaragaza ivyama by'urukundo. Nawe uri kurangira no munsi ico Imana ikiraguhamagara no munsi kuno mugoroba cyangwa kuno muhingama, Imana ikiraguhamagarira gukundana kuko urukundo ruva ku Mana. Dusomye ku murongo umuntu aravuga ngo udakundana ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Uri kurankurikirana uno munsi nagomba ndakubwire yuko nimba muri watarukundo ruriyo ntuzi Imana. Nimba uzi Imana wategerezwa gukunda mugenzi wawe. Ntukihore kuri umuntu yagiriye nabi, garagaza urukundo kuko nivyo Imana ikiraguhamagarira. Bibiliya itubwira ko nimba ngo udakundana ngo uwo muntu ngo ntazi Imana. Nimba uri kurankurikira no munsi Imana ikiraguhamagarira gukundana kuko nivyo bizogaragaza yuko vy'ukuri ukunda Imana. Muri Bigalatiya igice cya 5 umurongo wa 22 Bibiliya tubwira ivyama vya mpwemu yera. Yatubwira ko icama harimo icama cyitwa urukundo. Ikintu kigaragaza vy'ukuri kufise mpwemu y'Imana, kigaragaza vy'ukuri kufise Imana mu mutima wawe, nuko ugaragaza urukundo, nuko ukunda bene data, nuko ukunda abagenzi bawe, nuko ukunda abansi bawe, nuko usengera abantu bose. Umurongo w'icyo ngo iki nico cyaseruye urukundo rw'Imana muri twebwe, niko Imana yarungitse umwana wayo w'ikinege mw'isi kugira ngo duheshwe ubugingo nawe. Iki nico umurongo wa 10 iki nico kirimwo urukundo, si uko twebwe twakunze Imana, ariko nuko ariyo yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ivyaha vyacu. Wowe ntukukunda Imana kora ko ari wavyisunikiye ko. Navuze nk'itangura, ntushobora gukunda umuntu, ntushobora gukundana ataho wavyigiye. Twe dukunda abantu kubera ko Yesu Kristo nk'Imana yatubereye akarorero. Nasomye muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 16 ngo urukundo Imana yakunze abari mw'isi
yaratanze. Urukundo rw'Imana rero rudusunikira gukunda abandi. Ikintu cya mbere ushobora guha umuntu ni uko uwo muha urukundo, naho aba umwansi wawe, n'aba ari umuntu yakugiriye nabi, garagaza urukundo nimba uri umwana w'Imana. Umurongo wa 11 niko ndavuga muri Yohana wa mbere cya 4 umurongo wa 11 haravuga ngo abo nkunda ko Imana yadukunze tyo natwe dukwiye gukundana. Bibiliya ikiratubwira ngo kuko Imana yadukunze tyo, yadukunze urukundo runiniya, yemeye gutanga umwana wayo w'ikinege. Reka natwe dukundane rero. Wowe uri kurangukira no munsi, iga gukunda bene data, iga gukunda abansi bawe, iga gukunda bakubabaje, kuko urukundo ruruta ibintu byose. Urukundo rurakiza, urukundo rurabohora, urukundo rurusha ukwihora. Wowe uri kurangukira no munsi, reka kwihora umuntu yakugiriye nabi, ahubwo mukunde, kuko urukundo nigo ruzana amahoro, urukundo nigo ruzana ugukira. Iyo wanse umuntu musanze ntacyo uri kurakiza, ahubwo uri kurica wewe nyene. Hari abantu usanga baragwaye kuko byabananiye gukunda abantu babagiriye nabi. Wowe uri kurangukira no munsi, umwami araguhamagarira gukunda abo nkunda ko Imana yadukunze ityo natwe dukwiye gukundana. Iga gukundana. Murongo wa 10 ngo nta wigeze kubona Imana. Dukundanye Imana iguma muri twebwe, no kuyikunda kuba guhinguwe muri twebwe. Wowe kurankurikirana uno munsi, Bibiliya iratubwira yuko nta muntu yigeze kubona Imana. Mugabo ikintu kizotuma abantu babona Imana nuko bazobona ukuntu ukunda bene data, nuko bazobona ukuntu ukunda abakugiriye nabi, nuko bazobona ukuntu witwararika abantu vyitwa yuko bakubabaje. Wowe kurankurikirana no munsi, iga gukundana, kuko ni wakunda bakugiriye nabi uzoba mu mahoro. Jambo ry'Imana riratubwira muri Yohana igice cya 15 umurongo wa 12 uvuga ngo ngiki icagezwe canje. Uyu yari Yesu Kristo akiri mwiza, aravuga ngo nimukundane nkuko nabakunze. Muri Yohana igice cya 15 umurongo wa 12 Yesu ariko aravuga ngo nimukundane nkuko nabakunze. Kristo yadukunze igihe yatanga ubuzima bwiwe. Wowe kurankurikirana, umwami ariko araguhamagara, ariko arakubwira ngo kunda abantu bagenzi bawe nkuko nanje nagukunze. Era wari umunyavyaha, era wari mu vyaha bitagira uko bimeze, mugabo naraguhariye. Nawe genda uharira abo bakugiriye nabi, hama ubakunde, ubigaragaze ko bakunda, apana mu bujyajya ariko mu bikogwa. Dusomye Bibiliya tubwira muri Korinto ba mbere igice cya 13 ngo ingabire iruta izindi ngabire. Ingabire ziti ingabire ni urukundo. Murongo wa mbere avuga ngo muri Korinto igice cya 13 ngo naho nuvuga izindi ndimi z'abantu nizo abamarayika, ariko ntagira urukundo noba ncitse umuringa uvuga canke icuma kivuzwa kigasamirana. Dusimbire ku murongo wa 4. Urukundo rurihangana, rugira neza, urukundo ntirugira ishari. Bibiliya iratubwira ingene urukundo rumeze. Wewe rero umuntu yakubabaje, wewe rero uri kuriga ingene ukunda bene data, ingene ukunda abagukikuje, birakubwira ngo urukundo rurihangana. Iyo ukunda umuntu uramwihanganira, iyo ukunda umuntu mugira neza, iyo ukunda umuntu nta shari umugirira. Uri kurabana abandi bako baratera imbere, basengere, nezererwa nabo. Bibiliya tubwira ngo urukundo ntirwihayagiza, ntugerageze kwishira hejuru. Ariko iyo ukunda umuntu cyangwa iyo ukunda abantu, wiga guca bugufi, wiga kutishira hejuru, wiga kutiyemeza, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirurondera ibyago, mu yandi majambo ntirurondera inyungu, ntirwiciraho, ntirwiyumvira ikibi ku bantu, ntirunezerwa ukugabitanya kw'abandi. Hari igihe umuntu usanga ariko arabona abantu bariko baja mu vyaha akanezerwa. Wowe nimba uri kurabona umuntu ariko arahona, umuntu ariko aracumura bariko arahona, ntukwiye kubinezerererwa, ahubwo ukwiye kubabara ugafata umwanya wo kubasengera. Ariko runezererwa n'ukuri, rurenza ko muri vyose,
rwizera vyose, rwizigira vyose, rwihanganira vyose. Nimba uri kurangura uno munsi, ukwiye kwiga gukunda. Uko ijambo ry'Imana ritubwira ku murongo wa mbere akarongo ka mbere ngo urukundo ntiruhera. Ukwiye gukunda bagenzi bawe igihe cyose, ababanyi bawe, abansi bawe. Ukwiye kubagirira neza, ukwiye kubagirira ishari, ukwiye kubaba hafi, ukwiye kubasengera. Abo uri kurabona bariko baja mu vyaha, bene data, ukwiye kubaba hafi ukabasengera. Icyo nico kizogaragaza by'ukuri yuko uri umwana w'Imana. Icyo nico kizogaragaza by'ukuri yuko wabonye Imana. Abantu iyo bakubona bazovuga twarabonye Imana muri kananka, kubera ko bakubonyemwo urukundo. Ndizeye ko amajambo yakwenda gahunda gushika yandi hantu. Ndizeye ko watahuye ko ukwiye gukunda abantu bose, ko ukwiye gukunda n'abakwa, ko ukwiye gukunda n'abariko baraja mu vyaha kugira bibakuremwo. Ndizeye ko amajambo yakwenda gushika yandi hantu. Abantu dufata umwanya wo gusenga mutoya. Muri umwanya wo gusenga ushobora kuba utari kuragaragaza icamwa camwe mu yerico camwa c'urukundo. Ushobora kuba wuzuye ishari, ushobora kuba wuzuye ikibi. Mugabo uno munsi Imana ikiraguhamagara, ikirakubwira ngo kunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Ikiraguhamagarira ngo kundana nkuko nanje nagukunze. Iga gukundana guhera no munsi. Ufata ingingo yo gukundana, gukunda abantu bose uko Imana ibishaka. Reka dufate umwanya wo gusenga, ariko utabikora wihane. Hamufata ingingo yo gutangura gukunda bene data. Data mwiza, ndasengeye Mwami, umuntu akarangurukirana Mwami. Mwami, ubuzima bwiwe Mwami, amaze iminsi Mwami, amaze igihe Mwami, ashobora kuba amaze imyaka Mwami, atari karagaza icama camwe mu wawe Mwami, ariko yikorera uko yishakira Mwami, atari karakundana Mwami, kandi waduhamagaye gukundana Mwami. Nimba data wowe uri rukundo, ndasengeye Mwami uno muntu Mwami yitahuye Mwami ko atarukundo riri muri we Mwami, umugirire imbabazi Mwami, umusunikire Mwami, umushoboze Mwami. Kwijambo yaravuga Mwami kudushoboza nawe duinkomezi. Ndamusengeye Mwami umuhe gukundana mu buzima bwiwe, umuhe no kugirira neza abantu Mwami bamukikuje, abamugiriye nabi umuhe Mwami ubushobozi bwo kubaharira no kubakunda Mwami. Urakoze data mwiza ko umugiriye neza, urakoze mwiza ko umugendereye mu izina rya Yesu Kristo data. Ndasengeye Mwami n'abantu bakarankurikirana data bafise ibibazo kanaka Mwami, kubwo Mwami kudaharira, kubwo Mwami kudakunda Mwami, byabazanira imizura mu birurazi mu mitima yabo Mwami, bikabazanira Mwami urupfu mu byo bakora byose Mwami. Ntibabone imigisha Mwami, kora ko bama bafise inzigo, kora ko bama bafise ishari. Ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo ubaharire Mwami, mu izina rya Yesu Kristo ubagarure Mwami mu nzira yawe Mwami. Mwami, abashaka gukora ikintu Mwami uhezagira ibikorwa by'amaboko yabo Mwami, ahantu hose umugwaniza ikarugaza Mwami ibikorwa by'amaboko yabo Mwami. Ndasenze data mwiza ubahezagire, ndasenze data mwiza ubacira inzira Mwami, uri yamani mwicinzira hatanze inzira Mwami. Ndabasengeye Mwami Imana ubacira inzira hatari inzira, ubashoboze Mwami. Mwami, ahari imisozi Mwami, ndasenze Mwami iyo misozi igwe hasi Mwami, aharukuru harukuranirwa. Ndasenze data mwiza ubahe gushobozwa mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze data mwiza kubagiriye neza, urakoze data mwiza kubagendereye, urakoze data mwiza kungiye kumva inahe kuri Imana icinzira hatari inzira. Data mwiza ndasengera abana bakorankurikirana Mwami bafise ikibazo c'ingwara Mwami. Mwami, ndabasengeye Mwami aho bakoze ko hose Mwami, bakira gukira mu izina rya Yesu Kristo, bakira gukira mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye umuntu Mwami amaze iminsi yumva umutwe umujya Mwami, kandi bigatumamo amataronka n'itiro Mwami. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo ubwo bubabare Mwami bwose buhagarare mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze data mwiza ku Mwami uri kurakiza Mwami. Ndasengeye n'umuntu Mwami amaze iminsi afise Mwami ikibazo c'igikebo Mwami, Mwami atihindukiza mu buryo bw'ububamfu Mwami. Ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo. Umwami aho imitsi Mwami yadaditse Mwami, ndasenze Mwami yorohe mu izina rya Yesu. Afise ubabare hose Mwami, ubabare buhere mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye Mwami n'umuntu afise ikibazo cya esitoma Mwami, Mwami babara Mwami, ndasenze ubwo ubabare buhere
mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze data mwiza, ibyo atahora afungura atangure kubifungura mwami, esitoma bimere neza mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye mwami n'ufise ikibazo cy'amayintesite mwami, ububabare bwose ndasenze mwami buhagarare mu izina rya Yesu Kristo. Yakira gukira mwami, yakira gukira ibyo atashoboye mwami abishobore mu izina rya Yesu Kristo. Mwami genderera ubwoko bwawe mwami, genderera abana bawe mwami, mwami bashoboze aho bato kwishoboza. Wakoze atameza kubagiriye neza, wakoze atameza kubacira inzira, wakoze atameza kuba ugendereye ubwoko bwawe, ugendereye mwami, wakoze mwami kuba ukijije, kuba ucira inzira, kuba utahuje icyaha, kuba usunikiye kwihana mwami. Ndabise ndabyizera mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Ndizeye ko n'umwanya w'amasengesho n'umwanya w'ijambo ry'Imana umwanya w'ikimazi, ndizeye yuko mwaheza, ndizeye ko umwami yabagendere, kandi ndizeye yuko hari guhinduka kwa gikubaye mu mitima yanyu. Rero ukaba mufise intaya mushaka kutwandikira, mutwandike izo nimero zacaho munsi, mushaka mu telefone izo nimero zacaho munsi, mushingire intaya by'Imana ikirakora. Tumaze kuronka abantu benshi Imana yagiriye neza, Imana yakijaho, Imana yacira inzira, batubwiye iby'Imana yabakoreye. Ukaba uri umwe muri bo, utwandike kuri izo nimero. Ukaba ushaka naho amasengesho, ukaba ushaka uko dugufasha gusenga, utwandike kuri izo nimero, tuzogufasha gusenga naho ubutaha rero mu kinigano nk'aya mango. Ibari bane nawe.